bari barigeze mu bigero mu 85 ni murabe ritime uburundi bwari buriko iyi rya ritime bandanya tuba tugeze he. Un autre point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque, la communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à nous le titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Et beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du mont Mitomba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas? Muga kuva 87 nta kindi twakoze atari gusambura n'ivyari vyubatse. Yavuga ico twubatse n'igiki kuva 87 mbwira. Vuga ikindi cyubatswe buze. Gusambura gusa. Twari dufise amahinguriro ya za Onama, izo za Verundi, izo za Kotebu, izo nimwiyumvira amahinguriro twari dufise. Amahinguriro yari umuyoro. Yose turasambura turarya. Tutaturigira. Aha uwombwira yuko Sosumo aho yubakiwe itari kwiye kuba yarungutse ku buryo ishobora guproduiza itoni 500. Tavugisheje ukuri. Kubera iki manjema aragiye muri manjema agaca manja arindiriye kwa kugwa gusa hazo wundi kumanja. Tomvikane ndiko ndabesha abidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Nece nkandazi ko bizimvye. None no bimenya gute? None mweho ni kubera iki mutogira nk'uko? Ukeneye uko nilakubwira Imana ntinyika rero bahunda barongora. Urumva hose ahantu hagwaye ukabuzi ubuku Burundi bwari bwaragwaye. Bwari bwarazingamye ku bisata byose by'igihugu. Ntahanamwe je nararondeye ahantu namwe hoba hari hameze neza. Narabuze igisata rakimwe. Kuko ijambo ry'Imana ridutegeka yuko we ni wabuteye imbere subira inyuma ufata ukuboko mugenzawe umuzane mujane. Nico gituma ndabwira nti hariho amacakubiri meranda. Kubona indongozi y'Uburundi bayita se Barundi. Tuvugana ukuri. Haraho murigira mwumva se Bakongo. Haraho murumva go se Batanzania. Haraho mwumva go se Banyarwanda. Mugabo mu Burundi ngo se Barundi.